Inshuti bagenzi muri ko muratwumviriza ndabaramukije amahoro je muvandi Jean Christophe Mugisha ndi kumwe no muhuza bikorwa runani rw'abanyagihugu URN hitamwo neza Union pour la Renaissance de la Nation runani rw'abanyagihugu rukaba rurwanya ivyumviro vy'ihonyabwoko n'ihonyabwoko n'ivyaha bishamikiye ko muri kano karere k'ibiyaga binini biranahungwa nayo intumwa y'amahoro n'ukuri mu Burundi ndetse no mu biyaga binini akaba ari umwanditsi w'ibitabo umushakashatsi n'umusesanguzi niwerekanye itongo rya Eden aho riherereye aho Imana yabombiye umuntu wa mbere muri Kush yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo mu mwaka wa 2022 mu gihe heze imyaka irenga ijana higishwa kahise katariko mu mashuri hirya no hino mu gihugu c'u Burundi yanashize kandi ahabona idonido ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu ari vyo u Burundi, u Rwanda, Kongo, Tanzania ndetse na Uganda. Apotre ndagoye kaze muri kino kiyago. Ndagushimiye ndakoramukije ndaramukije abarundi batwumviriza ndetse n'abari muri kano karere k'ibiyaga binini. Apotre twumviza amasezerano yabaye hagati ya leta ya Kinshasa ndavuga leta ya Tshisekedi ndetse na AFC M23. Ayo masezerano y'amahoro akaba yabereye ejo hariya iduha muri Qatar. Kubgawe ubona ayo masezerano y'amahoro bagiranye azokurikizwa canke ntazokurikizwa? Biragoye kuvuga ko azokurikizwa cyangwa ko atazokurikizwa ariko umuntu ashobora kwiyumvira ku mpande zitandukanye. Bwa mbere bwo amasezerano ya mbere M23 igiranye na leta ya Kongo irongowe na Tshisekedi. Bwa kabiri nibaza ko aya masezerano kugira ngo bashobore kuyashikako hashobora kuba harimo amaboko yandi ashobora kuba atarimwo mbere mu yandi masezerano. Ubwa mbere rero mwibuke ko hari amasezerano ya Nairobi hakabaho n'aya masezerano ya Rwanda, ayo yose bavuga ko bahagarika intambara bakaja mu biganiro kugira ngo ababa mu burasirazuba bwa Kongo bashobore kugira amahoro canke bagira agahengwe. Ivyo rero leta ya Kongo ntiyigeze ibishira mu ngiro, baheza kugira amasezerano yo guhagarika intambara bukeye ahubwo bagaca bongereza inguvu zo gutera ahari ibirindiro vya M23. Ivyo twarabibonye. Ikindi gikomeye nuko muri aya masezerano yabaye imbere uravye nka Lorenzo yari muhuza wa mbere muri ibi biganiro byahuza leta ya Kongo na M23 wa Rwanda, mwarumvise ko mu minsi yeze yatanze imihoho. Nukuvuga ko vyamunaniye, si umwanya muke yagize, vyaramunaniye canke baramunanije ko Kongo ifise umugambi mubisha, novuga ko urimwo umugambi w'onyabwoko kubera yuko bavuga bati abanyamurenge canke aba ba M23 s'abakongomani. Bamaze rero kuvuga gutyo bakavuga atari abakongomani, ico gihe biba bigoye. Aha rero umuntu wese akavuga ati ko hariho bamwe mu barongoye igihugu, mu babaye mu nzego z'igihugu zizwi ca Kongo bariko babandanya baja muri M23, bizogorana cane ingene Tshisekedi abandanya kino mukino ukubesha abantu avuga ngo AFC M23 asaba kongomani, bizomugora cane. Hanyuma rero kubijanye n'aya masezerano y'ubu, ubwa mbere bwo nuko uravye abantu bari bamaze iminsi bari mu ngendo hariya muri Kongo bagaca muri Uganda bagaca mu Rwanda batumwe na leta ya Amerika, biraboneka yuko aya masezerano ashobora kuba yabayeho harimo ukuboko kw'abanyamerika, kwa leta zunze ubumwe za Amerika, kuko biragoye ko Tshisekedi yemera ko abo yavuze ko atari abakongomani ko bogirana amasezerano, kuko nanje narenda bibonye kuri televiziyo y'igihugu ca Kongo basoma irya tangazo y'ingene basezeranye. Baravuga yuko basezeranye yuko guhagarika intambara, icya kabiri ko batosubira gukoresha amajambo ryanisha, ko batosubira gukoresha amajambo ashobora gutuma abantu bacanamwo n'ibindi bitari biki. Ariko uravye baranarikira impande zompi yuko borarika bashigikiye kugira ngo ntibasotorane cyangwa ngo batere bagwane. Ivyo rero ntacyo bitandukanye ko n'ibindi. Ikibazo Tshisekedi araja kuvyemera abikurikize, aho onovuga nti aravyemera kuko aragowe, yabona neza yuko igihugu cyose gishobora gufatwa mu mwanya muto. Atavyemeye rero nukumenya yuko ashobora gutakaza ubutegetsi. Hanyuma ikindi arafise amakuru yuko bamwegereye benshi bari muri leta, benshi babandaye baja muri AFC M23 n'abataja ngo bave mu Kinshasa baba babirimo, ashobora kuba afise amakuru. Rero ni ikibazo gikomeye cyane kuri Tshisekedi, kuko natemera ko ivyo bija mu ngiro, nagira nkubwire yuko Kongo ishobora gutakara yose.
ayo masezerano mbe nkubwire yuko bayasinye ejo hariho ahitwa Kiziba hagiye mu maboko ya M23 kubera yuko abawazalendo bari bamaze iminsi bariko bayica abantu abanyagihugu n'ibindi ariko AFC M23 ejo yarashoboye kutabara abanyagihugu no kuvuga ko abandanije nana adadaza no kumenya yuko igihugu cyose ashobora kwitakaza aha rero hari n'ibindi bintu umuntu atokwirengagiza aya masezerano ikindi gishobora gutuma bayashira mu ngiro nuko murazi ko batsinzwe Igoma harya hari ingabo za SADC na MONUSCO byanka bikunda hariyo abagwanyi ba FDLR abawazalendo n'abafaredese batari bake warumvise ko umuvugizi wa AFC M23 yavuze yuko bari bababwiye ko bafise abagwanyi ibihumbi 2 ariko mu nyuma bakavuga ko hasigaranye amajana 8 no kuvuga ko ivyo byose rero ari bituma AFC M23 igira ingufu ku buryo itera ubwoba donc ubutegetsi bwa Tshisekedi bigatuma bemera ayo masezerano kuko batemeye amasezerano mu minsi yeze warabonye ko bari batanga kudurumbanya Igoma kugira bashobore gusohora abo bagizwe imbohe ubu rero kubera ayo mayeri SADC yagize umengo hari kiringo babahaye cyo kuba bavuye muri Kongo ico kiringo gishitse murumva bizogendera gute bawazalendo FDLR na FARDC bari Igoma no kuba ko hari ibintu byinshi turorereye kubona by'imikino iri kirabera ku rubuga tutezwa kubanza kurindira nibaza ko umuntu wese ahari yotangura kwiyumvira akabona yuko ibiri kubiraba mu Burasirazuba bwa Kongo ni kimwe mu gicapo kibishobora kubera ku butaka bw'u Burundi kuko aba FDLR bari muri Kongo bagiye Burundi leta niyibafasha mbere bari ku nkengero cyaye ku mupaka Burundi buhana n'u Rwanda ibyo byose rero nibibazo bikomeye nibaza ko naho bazogira ibiganiro bya AFC M23 na RDC nibaza ko izi ntera hamwe FDLR batatoye inyishu y'ikibazo cabo aho banyanyagiye muri kano karere basubirwanisho ngo bashikirize ubutungane bw'ibyo bakoze batahukana iwabo nibaza ko amahoro akiri kuri nk'ukwezi muri kano karere muri make numva ari uko no usubiza cyane usubiza batwumviriza kugira ngo n'ubundi asiciyumbiro ashobore kubitanga nibaza rero yuko ikibwirwa ari cyumva ikerekwa ari kibona byari kubera isomo bazishimiye yiyemeje kuja kwica abakongomani akoresheje igisirikare n'imbonera kure ahubwo akabisohokamo akabivamwo kuko atari uko arabihamagarira mu gihugu cy'u Burundi arahamagarira abo yirirwa yica umugenda kuko nk'ubu muri Burasirazuba bwa Kongo ruguru muri Uvira ruguru mu misozi hamaze iminsi yabera intambara nko ku gatanu biheze abasirikare b'u Burundi hapfuye benshi cyane hakomereka abatagira igitigiri cyose no kuvuga ko ubutegetsi buri kubwica abantu umugaragaro abarundi bakagira ubwoba bagahora dukwiye kurinda ntidukwiye gutinya ikibazo cyose dukwiye kurindana naco tugahangana naco twagitorera inyishu no gutinya n'uburozi bwica umuntu bukamuherengeteza tugomba rero kurinda tugahangana n'ubu butegetsi bwica abana b'u Burundi bubatwara kuri songoye ku nyungu zabo bwite ataco bagiye kurondera muri Kongo nkararikira abarundi bose ko bakwiye kuva mu gacerere barimo no mu byo barimo bose bakabona ko hageze ko duhaguruka kugwanya ubu butegetsi bwa CNDD-FDD burunka abasirikare kwica abanyagihugu muri Kongo bukaruka imbonera kure muri Kongo no mu gihugu bari kubasiya batazambaye bica abanyagihugu hari umugambi mushasha batanguye turiko turakurikirana ujanye no kunyaga amatongo ay'abatutsi bakahereza abasendede ibyo navyo dufise bitari bike turegeranya mu minsi tuzobishira habona twerekane ko wa mugambi wa Reberiano wakora baronka amaparcelle ahubwo katakira amaparcelle gusa bari kubahabwa amatongo y'abatutsi ibyo navyo cyo turabikurikirana no kuvuga ko ibyo CNDD-FDD kirakora harageze ko tuyikura ku butegetsi abarundi bakaruhuka tukubaka igihugu c'abarundi atari c'abahutu n'abatutsi n'abatwa tukubaka igihugu kitari mu mbonera kure abajerere n'abandi n'abajedewe tukubaka igihugu c'abarundi bose basangira akabisi n'agahiye ariko ukoze icyaha akacimbere ubutungane ukoze ubwicanyi akabubazwa nuko muri make no rangiza nkebura abarundi kuba kongomani batwumva bumva runo rurimi nibaza ko nabo bakwiye kuraba ikiruta ikindi bakamenya ko leta yabo atakibamariye ariko ko ukibamariye naho twumva abantu bose baja bakavuga ko ari hamwe n'umutekano
kandi ko inzira y'abanyabagendwa ni ukuvuga hafashwe na AFC M23. Ahandi hose hari umuntu ya Tshisekedi n'amaraso aseseka no gusuma nta kindi bakora. Murakoze. Apotre Bena Nkungwa nayo reka ndagushimira ndishimira no mwese mwariko muratwumviriza ibiganiro byacu birabandanya mukomeze mukurikira radio Inkinzo mwandika wewewe akaburungu radio Inkinzo FM akaburungu com mugira mu mwabahwe ramutse.